mu gihugu ca Polonye hari umuhungu witwa Mike yakundanye n'umukobwa witwa Linda. Ntibamenyanye mu buryo budasanzwe, bahuye nk'abandi bose bahura, batanguye kuganira nk'abagenzi basanzwe, baraseka, baramenyerana, barushizaho kwegerana. Ariko uko iminsi igenda irahera, Mike yatanguye kubona ko Linda atakiri umuntu asanzwe kuri we, na Linda nawe atangura kubona ko Mike yabaye umuntu adasanzwe mu buzima bwiwe. Ariko hagati y'ivyo vyose hari ikintu benshi batamenye. Ese wari uzi ko hari ibihe biryoshe kurusha ibindi mu rukundo? Ngibi ibihe biryoshe cyane kurusha ibindi mu rukundo. Ku mwanya wa mbere, igihe c'intango y'urukundo, ni igihe umutima ubwira undi ati ndagukunda. Ico gihe umutima uratera cyane, amagambo akabura, ariko ivyiyumviro bigasaba kuvugwa. Ni intangiriro y'urugendo rusha rwuzuyemwo ivyishimo n'amatsiko. Umwanya wa kabiri, igihe c'ubutumwa bwuje urukundo, mesaje za mu gitondo na nijoro, good morning sheri wanje, ndagukumbuye. Ni ibintu bito bito ariko bifite imbaraga nini zo guhura ndetse no guhuza imitima ibiri. Ibi bihe bituma umuntu yumva ko atari wenyene. Umwanya wa gatatu, igihe cyo kubonana bwa mbere. Iyo abakundana bahuye, amaso arabengerana, inseko kiyongera, umutima ukavuga byinshi kurusha amajambo. Ico gihe kiba nk'inzozi ziba zigeze kuba ukuri, ndetse ziba zigeze kuba impamo. Umwanya wa kane, ni igihe cyo kwizerana, urukundo rwa nyarwo rwubakwa no kwizerana, kugira ibanga, gufashanya no kumva ko undi ari umutekano wawe. Aha niho urukundo rutangira gukomera. Umwanya wa gatanu, ni igihe cy'imbogamizi. Nta rukundo rutagira ibigeragezo, ariko ibihe bituma abakundana bamenya niba urukundo rwabo ari urukundo nyarwo canke ari amarangamutima y'igihe gito. Ibigeragezo nivyo bikomeza abakundana. Umwanya wa gatandatu, ni igihe cyo gusubiza umutima mu mahoro. Y'ibibazo bishize, urukundo rurasubira mu byishimo, rukarushaho gukomera. Aha niho abantu basobanukirwa ko kubabarirana no kwihangana ari ishingiro ry'urukundo. Urukundo si ibintu vyoroshe, ariko nibwo rutuma ubuzima buryoha. Ibibazo, ivyishimo, inseko n'amarira, byose bigize urukundo. Niba wigeze gukunda canke ukibona mu rugendo, uzi neza ko izi ari impamvu ndetse n'impano z'imitima ibiri ihujwe n'ukuri. Urukundo ni ubuzima, kandi ibihe vyago byiza ntibibangamirana. Turashima buri wese warebye iyi documentaire. Niba wishimiye inkuru, ntuzibagirwe gusubira gukanda subscribe ndetse no gusangira n'abandi, ndetse no kudushigikira. Aha ni kuri Intsinzi Motivation. Turabashimira cyane ku rukundo mubandanya kudufasha, ndetse n'ingene mubandanya kutwigaragariza uko bukeye n'uko bwije.